Umushikiranganji wo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida yifadikanije n'abagwayi ba cancer bo mu bitaro Semuseka mu kubashikiriza ifashanyo igizwe n'ifungurwa, impuzu zo kwifuka hamwe no gutera intege abarongoye ivyo bitaro mu kubashikiriza imashini zofasha mu kuvura abo bagwayi ari kumwe n'uwurongoye ishirahamwe mpuzamakungu OMS. Aho hari mu birori vyo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kurwanya ingwara ya cancer wahimbajwe hano mu gihugu cacu kuri wa 18 Ruhuhuma. Naho hari intambamyi zitandukanye abagwayi ba cancer bahura nazo hano mu gihugu cacu, umushikiranganji wo kubungabunga amagara y'abantu yabahumurije avuga ko igihugu gifise umwitwarariko wo kurwanya iyo ngwara, aranatera n'akamo amavuriro atandukanye mu kubandanya ubushakashatsi kugira nabo baterere. Igihugu cacu gifatikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu OMS kirafise umwitwarariko wo kurwanya ingwara ya kanseri. Nico gituma dutegerezwa gushira ingufu zacu mu guhimiriza abenegihugu ngo birinde ivyorohereza kugira ngo umuntu ashobore kwandura ingwara ya kanseri, aho novuga nko gutumura itabi, gufungura nabi, kunywa inzoga z'umurengera n'ibindi. Uyu munsi nakaryo ko guhimiriza abenegihugu ngo bamenye akamaro ko kwisuzumisha kwa muganga hakiri kare no guhindura ingendo mu kubaho, haba mu mfungurwa canke mu kwitwararika kwinonora imitsi. Umuntu amenye ko agwaye kanseri hakiri kare arabana nayo kandi harabagira amahirwe yo gukira. Turararitse rero abenegihugu kugira umuziro kunywa canke gutumura itabi kuko ritera amakanseri y'amahaha no mu muhogo. Kwirinda kunywa inzoga z'umurengera kuko ziri mu bitera kanseri y'igitigu hamwe na kanseri y'igihimba cakira kandi kigahingura imfungurwa. Kwitaho kwinonora imitsi kenshi, gufungura neza kugira ibiro ntibibe umurengera.